Ndasubiriye kubaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari no yanyu muhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza ka makuru agezwe kari ko aravugwa muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzahugana kugaruka ku gisata c'imigenderanire y'andi makungu hagati cane cane y'imigenderanire y'igihugu c'u Rwanda ndetse n'igihugu c'u Burundi. Uburundi n'u Rwanda n'abavandimwe sabansi. Mu mateka y'ibi bihugu ni kenshi vyashitse abatwara ntibumvikane, ariko ngo nibwo bibaye bwa mbere aho umukuru wa kimwe muri bino bihugu ahamagaye icese itembagazwa ry'ubutegetsi bw'ikindi igihugu. Muri no minsi amajambo adahumuriza ni menshi hagati y'ibi bihugu vyompi. Kuva mu mpera y'umwaka wa 2023 Perezida Havutse Ndayishimiye akoresha amajambo akarishe rimwe na rimwe arimwo ibitutse yerekeza ku gihugu c'u Rwanda. Kuva habaye igitero c'umuharire gitabara mu gatumba ku rubibi igihugu c'u Burundi gihana n'igihugu ca Republika y'Intwaro rusange ya Kongo, Perezida Ndayishimiye akoresha imvugo itamenyerewe hagati y'abakuru b'ibihugu. Ni mu gihe mw'ijambo rirangiza umwaka wa 2023 Perezida Ndayishimiye yavuze ko abategetsi b'u Rwanda batagira ubuntu. Nako kandi mu kiganiro yahaye urwaruka muri Republika y'Intwaro rusange ya Kongo, Ndayishimiye we avuga ko bagiye kubandanya urugamba kugeza abanyagihugu b'u Rwanda bikuye ko intwaro yabagize abapfungwa. Dusubiye inyuma gato vyama birangira ngo umwe avuye ku butegetsi. Kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nuko abatwara ivyo bihugu bacanyemwe bikomeye birangira umwe muri bo avuye ku butegetsi. Ni byinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru muza kumviriza ingene vyagiye biraba hagati y'abakuru b'ibihugu vyompi, aho nka hagati ya Perezida Micombero na Perezida Kayibanda vyarangiye Gregoire Kayibanda atembagajwe mu mwaka wa 1973. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana vyarangiye Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe mu mwaka wa 1987. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana vyarangiye Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Paul Kagame vyarangiye Petero Nkurunziza sandavye mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 1979 niho honyine vyashitse ubutegetsi bw'u Burundi na Perezida w'u Rwanda bararangiza amatati biciye mu kumvikana muri diplomasi, naho bagumye bacunganye mu bwenge. Aha rero muri ano makuru ni vyinshi tuza kugaruka ko bitandukanye cane cane ko bivugwa muri politike y'ibi bihugu bibiri. Dusubiye mu mateka y'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda, bamwe bakavyita n'abavukanye ngo bakebana, aho Reveriyano Ndikuriyo yavuga ko mu mateka y'u Burundi n'u Rwanda vyagiye birashika ko habaho gushamirana ntiyabeshe. Ugiye mu nzu iranga ivyakahise Musée National Butare mu Rwanda urasangayo ingoma yitwa Nanga Burundi. Iyo ngoma yibutsa ingwano zagiye ziraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu gihe c'abami. Kera kandi ni kenshi u Rwanda ruronse umwami mushasha rwaca ruterwa n'u Burundi. Burundi nabwo buronse umwami mushasha bwaca buterwa n'u Rwanda. Hariho ibice vyo mu manuko bw'u Rwanda n'ivyo mu buraruko bw'u Burundi vyagiye birakuranwa kubera kuba mu Burundi canke mu Rwanda kubera izo ntambara. Iyo ngoma nayo nyene bivugwa ko yagiye irahindura igihugu kiyitahana. Numvise ngo igeze mu Burundi bayita Nanku Rwanda, mu gihe yashika mu Rwanda ho bakayita Nanku Burundi. Izo ntambara zari zimeze nko gusotorana kw'abavyara bakeneye gupima ubugabo bwabo, ntabwo ziboneka nk'intambara z'abansi. Ababirigi ntako batakoze ngo Burundi n'u Rwanda vyikukire bifatanye, ariko abarundi n'abanyarwanda baravyanse bose. Duretse ko kandi abarundi n'abanyarwanda biyumva nk'amahanga abiri avukana ariko atandukanye, n'intwaro zabo ni kenshi usanga zitabona ibintu co kimwe. Igihe Uburundi bwikukira bwari bufise intwaro itumvikana n'abakoroni, mu gihe mu Rwanda bo bari bafise intwaro yateguwe n'abakoroni. Muri ano makuru tugiye kugaruka kuri vyinshi vyagiye biraranga ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Rwanda gushikana aho kuri uno munsi. Perezida Havutse Ndayishimiye we yatangaje icese ko
itembagazwa ry'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda kuko ngo abanyarwanda barameze nk'imfungwa. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze imbere y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu yakure ikaze mwidonido yano makuru. Reka ano makuru yacu tuyatangure ku vyagiye biravugwa cane. Dutangurire ku bwa Perezida Nkurunziza na Perezida Paul Kagame. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda yari myiza cyane. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Hussein Rajab yaboneka yegereye abategetsi b'u Rwanda. Birakekwa ko kandi mu matora y'umwaka w'2005 CNDD-FDD yoba yararonse intererano ikomeye ivuye haruguru y'Akanyaru. Ariko ibintu vyagiye birahinduka gahoro gahoro na cane cane bimaze kunuganurwa ko abatwara Burundi bakorana na FDLR. Aha tubibutse ivyagiye biraba muri Kiribaho Ndezi vyarimwo General Adolphe Nshimiyimana ndetse na General Guillaume Bunyoni, harimwo na Petero Nkurunziza, aho bavana inkoho bagura inkoho mu izina ry'igihugu ariko zikabandanya zija mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, muri uyu mugwi ugwana nawo ukabarungikira amabuye y'agaciro harimwo inzahabu n'ibindi bitandukanye. Mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ibintu ho vyarayangaye. Ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza nibwo bwagirije u Rwanda ko rushigikiye ababugwanya, na cane cane u Rwanda rumaze kwakira impunzi zirimwo abo ubwo butegetsi bwashaka gupfunga no kwica. Muri ico kiringo nyene FDLR n'indi mihari ishaka gufata ubutegetsi mu Rwanda barinjiye mu kibira barakora ibitero mu Rwanda. Aha rero akaba ariho Burundi bwatangura imvuga ituka icese abategetsi b'u Rwanda. Mu Burundi hakama imyerekano yamiriza u Rwanda, bamwe ngo tuzobamesa n'ibindi. Aha rero ni nabwo abanyarwanda batanguye guhamwa mu Burundi, bamwe barafatwa barapfungwa abandi baraburwa irengero. Burundi ico gihe bwarugaye imbibe buhana n'u Rwanda kuva mu mwaka w'2015. Vyaranashitse ku rwego mpuzamakungu aho Burundi n'u Rwanda vyabonetse nk'ibihanganye, kugeza naho uwaserukira Burundi muri ONU Ambasaderi Robert Shingira atangaza icese ko ataho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibintu rero vyahindutse Perezida Nkurunziza apfuye atarangije ikiringo ciwe mu mwaka w'2020. Agahengwe kari kamaze imyaka 3 n'igice. Nkuko twabibabwiye hari vyinshi tuzagenda dushimika ko no mu makuru yacu, gusa nkuko nabibabwiye n'ubundi turagaruka ku vya Perezida Havyarimana na Perezida Ndadaye. Igihe ubutegetsi bwahindutse mu mwaka w'1993 abantu bari biteze ko hagiye kubaho kumvikana kudasanzwe hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Havyarimana kubera bari basangiye ubwoko. Aha rero tubibutse ko muri uyu mwaka n'ubundi hari ivyari vyabaye mu gihugu cy'u Burundi hagati ya Perezida Havyarimana na Perezida Ndadaye. Havyarimana yari yiteze Ndadaye ko azifata nk'umwana wiwe. Perezida Ndadaye we siko yavyumva, yafata ko hagati y'ibihugu hategezwa kwamaho kubahana imigenderanire ikisunga uko ibihugu bibana nyene, relation d'etat à état. Melchior Ndadaye yari yarize mu Rwanda akiri muto. Intwaro irwiriyemwe abahutu mu Rwanda n'intwaro irwiriyemwe abatutsi mu Burundi yazibona cyo kimwe. Uyu akaba yabona ko ari intwaro z'akarwi k'abakuru gacinyiza abanyagihugu batoyi. Kubwo rero ikibazo cy'Uburundi n'u Rwanda nticari ikibazo cy'ubwoko. Havyarimana yari yarihenze cyane kuri Ndadaye. Naho batigeze batukana, imigenderanire yabo ntiyagenze neza cyane. Havyarimana yari yiteze ko Ndadaye yamushigikira mu ntambara yarimwo na FPR, ariko siko vyagenze. Perezida Ndadaye yasavye Havyarimana kubahiriza amasezerano ya Arusha yari yakoranye na FPR. Ivyashavuje cyane Havyarimana. Ndadaye yaranakiriye kandi mu Burundi General Paul Kagame yararongoye FPR. Bivuga ko kandi Perezida Ndadaye yarashigikiye umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda ico gihe Agata Uwiringiyimana yava mu batavuga rumwe na Perezida Havyarimana. Vyarangiye Perezida Havyarimana atembagajwe aricwa nyuma y'amezi 3 gusa ku butegetsi.
kugeza ubu nta nsiguro iratangwa ku mpamvu umunsi Ndadaye atembagazwa. Umukuru w'iperereza rya Habyarimana yari muri hoteli Source du Nil, ni ukuvuga iruhande y'ikirimba ca Perezida Ndadaye. Nta nuzi kandi ko ivyo bintu bifise ico bipfana. Inyuma ya Perezida Ndadaye, Perezida Ntaryamira na Perezida Habyarimana babonetse bumvikana bidasanzwe, bica birangira bahitanywe n'isanganya mu ndege imwe bavuye mu nama i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Nta ntureka zavuzwe cyane mu nyuma hagati y'abatwara u Rwanda n'abatwara Burundi mu biringo vy'imfatakibanza. Tugaruke kandi kuri Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana. Mu mwaka w'1979 Perezida Jean Baptiste Bagaza agiye mu nama i Kigali mu Rwanda yasanze inyandiko za paripehutu zimutuka. Ako kanya yaciye ahaguruka aja gufata indege imusubiza i Bujumbura. Inyuma gato Perezida Bagaza yatumye ko Perezida Habyarimana amumenyesha ko atirukanye abaparipehutu n'abazoca abigwanisha impunzi z'abanyarwanda bari mu Burundi bagatera u Rwanda. Ico gihe Habyarimana yaragize ubwoba ca arirukana indongozi za paripehutu zija mu gihugu ca Tanzania. Ico gihe nta vyo gutukana vyabayeho, ikibazo bagejeje mu nzira ya diplomasi. Mu mpera y'ubutegetsi bwa Perezida Bagaza harabaye gucanamwo na Zaire ya Mobutu. Bagaza yari yagezwe ko akorana na Perezida Gaddafi wa Libya, uwo nawe yari umwansi akomeye wa Perezida Mobutu. Mobutu nawe yagirizwa ko akorana na Amerika be n'ibihugu vya Buraya y'uburengero. Mu gihe Bagaza yari yegereye cyane ibihugu vyavugwa ko bishaka kwiganzura aba Occidentaux. Mobutu na Habyarimana bahavuye bakoranira Bagaza mu rwenge rwinshi, bakorana n'ibihugu vya Buraya na Eklezia Gatolika. Birangira Perezida Bagaza atembagajwe mu mwaka w'1987, ariko muri iyo myaka nta vyo gutukana vyigeze bibaho. Imigenderanire ya Perezida Habyarimana na Perezida Buyoya yarabaye mu gatutsi gahoro igihe c'urwimo rwa Ntega Marangara mu mwaka w'1988, ariko ntivyakomeye kuko bo batigeze banatukana. Tugarutse kandi ku bandi ba Perezida babiri b'ibihugu vyompi bagiye barakebana, harimwo Perezida nkuko narimeje kubabwira, harimwo Perezida Michel Micombero ndetse na Perezida Kayibanda. Uburundi bumaze kwikukira naho ni kenshi vyashitse abatwara ivyo bihugu baracanamwo. Tubibutse ko n'u Rwanda rwikukiye mu mwaka w'1969 Perezida Michel Micombero yaragiye mu Rwanda gusaba Perezida Gregoire Kayibanda ko atokwemera ko abatera Burundi baza bava mu Rwanda. Ibi kandi vyahuriranye nuko Perezida Kayibanda nawe yatinya ko abanyarwanda bahungiye mu Burundi bashobora kumutera. Bose barumvikanye ko atawuzotera Burundi avuye muri kimwe muri ivyo bihugu. Mu mwaka w'1972 ibintu vyarayangaye hagati y'abo bategetsi babiri. Radio y'u Rwanda na Radio y'u Burundi vyahora vyirirwa biratanga amatangazo n'inkuru zo gutukana no kwagirizanya hagati y'ivyo bihugu. Muri ONU no mu muryango umwe bwa Afrika, intumwa z'u Burundi n'iz'u Rwanda zahurira kwagirizanya gusa. Ivyo bintu vyarangiye mu mwaka w'1973 Perezida Gregoire Kayibanda atembagajwe na General Major Juvenal Habyarimana. Burundi kaba kandi ari kimwe mu bihugu vya mbere Perezida Habyarimana yagendeye, maze be na Micombero barumvikana ituze riragaruka. Bikaba binavuze ko bari banasangiye umugenzi akomeye, Perezida Mobutu wa Zaire yazarusukamwe mu abisi, maze baniyumvira gushinga ishirahamwe CPG rihuza ivyo bihugu bitatu. Nguko rero uko ibintu bihagaze mu hagati y'ibihugu vyompi. Gusa nkuko natanguye mbibabwira ngo kimwe mu bintu biteye ubwoba hagati y'u Burundi n'u Rwanda nuko iyo abatwara ibihugu bacanyimwe bikomeye vyarangira umwe muri bavuye ku butegetsi. Hagati ya Perezida Micombero na Perezida Gregoire Kayibanda vyarangiye Kayibanda atembagajwe. Hagati ya Perezida Bagaza na Perezida Habyarimana birangira Colonel Jean Baptiste Bagaza atembagajwe. Hagati ya Perezida Ndadaye na Perezida Habyarimana birangira Melchior Ndadaye yishwe. Hagati ya Perezida Nkurunziza na Perezida Kagame birangira Petero Nkurunziza sandavye mu mwaka w'2020. Muri kino gihe bikaba binabaye ubwa mbere umwe mu batwara Burundi n'u Rwanda yubahutse guhamagara icesi itembagazwa rya mugenzi we.
ese ubuho bizoherera hehe? Fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza n'amakuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muhoza TV Imana ibahezagire.